Tanganyika ishobora gukora ibara atagikozwe. Aya masanamu mubona aha yerekana uko ikiyaga Tanganyika kiriko kiraduga. Vyaravuzwe ko amazi y'ikiyaga Tanganyika abandanyije aduga, ikivuko ca Bujumbura gishobora guhitanwa n'umwuzure. Hirya y'ejo ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR caramenyesheje ko igisata caco gitanga impapuro ziranga ingendeshwa kiri ku kivuko ca Bujumbura cimuwe kubera catewe n'amazi. Bernard Sindayihebura, umuhinga mu bijanye n'ibidukikije, avuga ko ibipimo vyerekana ko hasigaye amasantimetero 28 kugira kibe catewe cose. Mbega none twitege ko Tanganyika ishobora gukora ibara mu mezi agiye kuza? Iyo nkuru niyo nyamukuru tuza kuvuga kuno musi. Mwiriwe, ndi David, ni ku musi duca hirya nino amakuru agezweho buri gihe. Kuva nko mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka hari abanyagihugu baba muri quartier ya Kibenga Large yegereye Tanganyika amazi yateye mu ngo zabo. Bamwe ngo bamara umwanya munini bakura amazi mu nzu, iyo imvura iguye hoho biba ibindi. Abandi nabo baza barataye izabo. Tugarutse ku kivuko ca Bujumbura, ikigo c'igihugu kiraba amabarabara ARB kiriko kirazibira amazi ya Tanganyika. Bashiraho amabuye manini hirya gato y'ikivuko. Ni kugira bakinga amazi ntabandanye yegera ibarabara n'izindi nyubakwa. Wa muhinga mu bijanye n'ibidukikije Bernard Sindayihebura abona ko hategerezwa gufatwa ingingo zihuta nko gushiraho amabuye no kubaka igihome kugira inyubakwa zose zikingirwa. Aho rero si muri Kibenga Large gusa canke ku kivuko ca Bujumbura Tanganyika yaduze. Nko kuri New Karera Beach iherereye mu Kajaga, mu mpera z'ukwa mbere abakozi basa n'abadakora. Imvo yari kubera ibibanza nka vyose vyari vyarengewe n'amazi. None nibiki vyokorwa kugira ngo Tanganyika ntiyihe inkumbi? Mu 2021 hari umuhinga mu bijanye n'ibidukikije yabwiye yaga ivyokorwa kugira Tanganyika ntikora ibara mu gihe yaduze. Icambere uwo muhinga Tarsis Ndayizeye yavuze ati hoba kwimura vyihuta abashobora gushikirwa n'iduga ry'amazi. Ngo vyokorwa mu gihe hamaze kumenyekana ibice bishobora gukorwa ko cane n'iduga rya Tanganyika. Ica kabiri yavuze nuko ahantu hose hashobora kubakwa, ariko ari kumenya uko hubakwa. Ati leta yohimiriza abantu uko bubaka naho bubaka. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Ku munsi wa kane uheze twari twababwiye ko inama shikiranganji yashinze kuwa 20 ukwezi guheze ishirahamwe Sopebu, ishirahamwe rizoza rikurikirana ibijanye n'igisata c'ibitoro. Baraye bagenye Innocent Girukushaka yarasanzwe ari umugenduzi mukuru w'amasoko ntanganguvu ngo azorongore Sopebu. Ibidandaza vyataye agaciro canke bitaremererwa kudandazwa ngo ntivyari bikwiye kuguma ku isoko. Ivyo bikaba vyavuzwe n'uburongoye ikigo BBN Severance Ndayikengera. Hari igihe yari kagira urugendo akura ibidandazwa vyataye agaciro mu masoko atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Yagize kandi ati turacigisha ibikenewe kugira ibihingurwa bibe bikwije ibisabwa kugira bije ku isoko, amagara y'abaguzi ntiyononekare. Mu makungu naho Kenya yarafashe ingingo yo guhagarika umugambi wo kurungika abasoda muri Haiti. Vyabaye inyuma yuko umushikiranganje wa mbere wa Haiti Ariel Henry atanze imihoho kuri uyu wa mbere. Ibimenyesha makuru bitari bike ku isi bimenyesha ko umwe mu bagizi ba nabi bakomeye muri ico gihugu, Jimmy Cherizier, benshi bita Barbecue, ari wafise mu minwe Haiti. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje zosubira kwa mbere.